ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Nta nama canke ikoraniro vy'umugambwe CNL birekuwe ku butaka bw'u Burundi kuva ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu turimwo. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu busigura ko bitumwe nuko harangwa kutumvikana hagati y'abanywanyi. Agatongwasa arongoye umugambwe wewe abibona nk'uko ari ukujuragiza ibikorwa vyabo. Utunenge twibonekeza mu itangwa ry'amasoko y'imigambi ishigikiwe ni banki y'isi ngo ni intambamyi ikomeye. Nubwo biruko ibiro vy'ibanki y'isi mu Burundi bimenyesha ko bizoherekeza umugambi w'igihugu uvuga yuko Burundi buzoba buteye imbere mu mwaka wa 2040 hamwe n'ayandi mahangiro igihugu cihaye. Murabikurikira mukanya mwidonido ryano makuru. Ano makuru tuyahere muri politike. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yarahagaritse amanama n'amakoraniro yose y'umugambwe CNL kuva ku itariki 2 uku kwezi kwa gatandatu turimwo. Mu nama umushikiranganji yagiranye n'ababuramatari kuri uyu wa kabiri akaba yasiguye ko vyatumwe nuko harangwa ukutumvikana hagati y'abanywanyi b'uyo mugambwe. Martin Niteretse abahamagarira ko bo kwicara hamwe bagatora inyishu y'ibibazo. Hazosubira gukorwa inama y'abanyagihugu benshi cyangwa ayo y'amakomite ari uko atweretse ko afise ishaka ryo gukurisha cuka kibi kiri mu mugambwe wiwe, abantu ntibagire ama confrontation ngo bicane. Ntidushobora kwemera ko abantu bicana turiko turarorera gutyo. Bumva no bamazi ubushikiranganji bwa bwatanze imihoho turetse ko twubahiriza amategeko twe turaba ko bwa mbere mu gihugu burya hari ituze. Nta kintu gishobora kuba ari menace yituze mu gihugu. Ico kiza ari menace nico duca tubanza tugahagarara ko byanse ko bumvikana mu gushira mu ngiro amategeko bonyene bitoreye. Ubu rero biranse ko bavyumvikana ko ingene bishira mu ngiro. Ushaka umushikiranganji acakora iki? Twemera akajagari nihagira upfa ukomereka cyangwa wamena ijisho nzosha ndabikika gute. Gufata ibintu mu minwe bonyene barakuze baraza ukungene banatoranye ngomba ndababwira ukungene batoranye jewe sinarimwo ukungene bagize ayo mategeko yabo ntuzenya amategeko ngenderwako sinarimwo ukungene bagize amakoraniro ya mbere abashiraho n'ukungene batoranye mu nzego sinarimwo barazanye ati yakwa mushikiranganje twebwe tugejeje ubona twobandanya ivya politike ego no musi yageze ko bahindura ivyo bahindura biranse ko bumvikana. Mushikanje ni mwobatse umurondera umukuru wabo tuvuga tutera ivyo by'amakoraniro ni babanze bahagarika twirinde impanuka hama nibabona ubwenge bugarutse neza bace baza ati bugiye tusabye uruhusha rwo kugira inama dushire hamwe. Ubwo tuzora ko turondera kungene ivyo tuvyitunganya ko ntihagire ikibazo kiza kuhaba. Ubwo no munsi turetse ngo bagenze uko babishaka ibibazo birashobora kwaduka tugasanga nta yishu dushobora gutanga. Guhakana ivyavuye mu nama rukokoma z'umugambwe CNL ngo nukuburabuza ibikorwa vy'uyo mugambwe bivugwa na Honorable Agatongwasa aburongoye. Kuri we guhagarika ibikorwa vy'umugambwe bimaze iminsi ngo biratandukanye n'inyishu y'ubushikiranganji bwemeye ko hatunganywa izo nama muri ntwarante na ndamukiza. Waramwandikiye tumusobanurira ibintu ko vyifashe aguma kuri rya jambo ahubwo ubu akacarenza n'urugero ngo ibikorwa by'umugambwe byose arabihagaritse mu gihe umugambwe atacaha na kimwe wakoze uravye amategeko y'igihugu. Imvu z'umutekano wande ahabona hari ingorane ni hehe? None abo bantu ntibari bahari. Ikoraniro ryo kuwa 12 ukwezi kwa gatatu ntibari bahari. Ntibanaterereye n'ivyumviro kandi bigafatirwa ko
igashirwa mu ngingo zapfunditswe ubu acashi yemeranya nabo ngo ntibavyemera kandi babigizemo uruhara agaca avuga ngo umutekano we mutekano hari n'umwe ntibagenda uko bashaka hari n'umuntu n'umwe afise amakenga muri ivyo ciye ko banyatsa abanjungera umutekano bitwaje ivyo nyene wumva ahari ingorane ari hehe hanyuma ikindi naco wenye narivuguruza ikoraniro kaminuza ry'itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu niwe yaduhaye uburenganzira bwo kurikora yari kubona yuko ridakwije amategeko akarirekura hanyuma rimaze kuba naramwandikiye ndamumenyesha programme twipfuza kurangura mu buryo bwo kuja gusigurira abanywanyi n'abandi bose kuko si ibintu twakorera ahantu henyegeje twabikorera ku kibuga ibijanye n'ibwirizwa ryo kwa 16 ukwezi kwa gatatu risubiramwo ibihingo y'u Burundi ivyo yari kubazi ko atari vyo akareka ivyo bikorwa bikaba mu mihingo yose 5 mishasha twabateguriye harabandanya ibiro vy'ibanki y'isi yose mu Burundi ngo bizoherekeza umugambi w'igihugu uvuga yuko Burundi buzoba buteye imbere mu mwaka wa 2040 hamwe no kuba butunze mu 2060 vyashikirijwe n'userukira ibiro vy'ibanki y'isi yose mu Burundi mu kiyago n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri aranegura ariko kwibikorwa iyo banki ishigikira mu Burundi bihura n'intambamye janye n'ingene amasoko ya leta atangwa n'inkuru tubaza Jean de Dieu irakoze Nkuko vyashikirijwe na Hawasi Sewage aserukira ibiro vy'ibanki y'isi yose mu Burundi mu kiyago n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri iyo banki irashigikiye kandi izoshigikira umugambi w'igihugu w'iterambere Plan National de Développement mu Gifaransa hamwe n'umugambi uvuga yuko Burundi bwoba buteye imbere mu mwaka wa 2040 hamwe nuko bwoba butunze mu mwaka wa 2060 Vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 mu Gifaransa ngo mu mafaranga butekanya gukoresha mu myaka iri imbere agera ku miliyaridi 3 ayo mafaranga azoba arimwo naho iyo banki ishigikiye iyo migambi uweserukira ariko harababaza nuko itangwa ry'amasoko ya leta ridakurikizwa neza uko bikwiye bigatuma ibikorwa vy'iyo banki bitaja mu ngiro neza mu Burundi hano yagarutse ku bushobozi havuga ko budakwiye mu bijanye n'amasoko ya leta Hawasi Sewage yibutsa ko intambuko zikurikizwa mu gutanga amasoko ya leta ari zimwe mu bihugu vyose harangurirwa ibikorwa n'iyo banki y'isi yose Jean de Dieu irakoze harakenuye tugume muri ico gisata c'ubutunzi ubushikiranganji bwose ngo bubwirizwa gutanga intumbero y'ico buzoshikako mu myaka 3 canke 5 urongo ishira hamwe Parsem gishinze ukangurira abarundi guhindura ingendo atanga karorero aho nk'ubushikiranganji bujejwe inyubako bwoshikiriza igitigiri c'amabarabara yoba yarubatswe amazu ya leta n'ibindi ivyo ngo bizofasha gushika kwihangiro ry'umukuru w'igihugu ryo gushikana igihugu kwiterambere rirama icambere nuko izi nteguro z'amafaranga leta ikoresha zirashoboka kare n'icegeranyo cegerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe muri rusange tukabibona iyo nteguro isohotse kare ituma abarundi nabo nyene baza baragira ico bayivuzeko hari kiri ca kabiri turakeneye kuza turabona tuti mbega mu myaka 5 leta ishaka gushika kuki cyo bita dépense à long terme ati myaka 5 twatwubatsi byarazwa twubatsi ibi nibi none ubwo ku mwaka turiko turafata iyo ntumbero iyo ufashe ugenda uragira budget annuelle ata ntumbero ufise yo muri kazoza hari usanga uri kuragira utazi yuja dusaba ko litisubira kuzira twereka tuti mu myaka 5 mu myaka 6 twifuza kubibi vyaraheze aya maproje ya leta ahari yoza yigwa neza biraje kubona avuga ko mu Burundi amaproje yacu atigwa neza abongorwa n'abatabishoboye ateba kuja mu ngiro mwamubona ingana amafaranga rimwe rimwe asubira inyuma iyo rero twoyisezerera
ubu haragezeho abashikiranganji babanza gutangura umwe wese ahari kuza kutubwira iyo bushikiranganji bwiye buzorangura ibiki muri iyo myaka 3 uyu mwaka buzoturangurira iki umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ni gute ubushikiranganji buzoterera mu kugira amadovize yongere buzobikora gute uyu mwaka ni gute ubushikiranganji buzogwiza imbuto zirobanuye ni gute ikibazo c'umwavu ukunda kubura bizogenda gute ivy'amatongo ubushakashatsi bazofinansa gute umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi naze atubariye tumutega amatwi twumve icazorangura n'iyi budget hama tumurabire kubikorwa umushikiranganji w'amasoko nankabuvu natubwira ubutari buzoterera ikimo mu kutuzanira amadovize muri iki gihe aya madovize tura bwiteguye guterera gute aya matara kumacika aya marezo ashaje amatara mu gisagara y'amazi acika natubwire aze muri budget twereke bizorangurwa uyu mwaka tubibone aya mabaraje atusigurire neza uyu mwaka mu myaka 3 twifuza yuko amazi mose azoyakwiye hanahana umushikiranganji w'ama infrastructure w'ibikorwa remezo natubwira amabarazuba ibiraro ya aeroport zizosubirwa natubwire neza uyu mwaka mu myaka 3 amazi azoba yubatswe ya leta zobaraya ministere zizubakwa nizihe amabara azosubirwamwo n'ayahe tuve muri vya bindi kwicara amahera tuko turasohora gusa misi yose utabona iyo uri kuraja mu ntumbero igihugu ntabwo ushobora gushika. Aha niho duciye dusozerera hano makuru mu Kirundi twari twabateguriye kuri uno munsi ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.